Amahoro y'Imana bane namwebwe mwese muriko murumviza kino kiganiro. Kuva kera igisirikare cari inserukarukamvye, cari rutumwako, ariko muri iyi myaka turabona ibintu umengo bisa n'ivyagenze nabi, abantu ntibacizeye igisirikare cabo nka kera. Kuko uyu munsi vyoba vyifashe gutyo, vyatumwe n'iki, vyahereye hehe, vyavuye kuki? Bonfils Niyongere ndakuramukije. Ndakuramukije nawe mushinga ntahe. Apotre Bernard Ntungwanayo murakomeye. Gira amahoro ndaho ndakomeye. Iki kibazo sinkomeye nk'amabuye kandi naho nkomeye singwana. Sawa, iki kibazo Bonfils atangura kishure ngira ngo namwe muraja kukiduga ko mu nyuma. Bonfils ija muri gwawe. Ego murakoze cyane, reka turamutse n'abariko batwumviza mbere n'abazoza kutwumviriza mu nyuma. Ubwa mbere twibutse abariko baratwumviriza ko Burundi atari igihugu cashinzwe n'abakoroni nk'uko ibindi bihugu vyinshi vyo muri Afrika hari vyashinzwe n'abakoroni bakabiha imbibe bikaboneka ko vyitwa igihugu kubera inyuma ya nama ya Berlin. Burundi, u Rwanda, Ethiopia n'ibindi bihugu bike vya Afrika byari bihugu vyariho kuva kera, harimo n'igihugu ca Misiri kuva kera gushika n'ubu n'imbere y'ubukoroni n'inyuma y'ubukoroni. Uburundi rero bwamye bufise abasirikare intwaramiheto zibugwanira. Intwaramiheto zamenyekanye cyane ubwa mbere zari intwaramiheto z'umwami Ntare Rugamba zagwaniye Uburundi, ziragura imbibe z'Uburundi, ziraja hakurya ya Rusizi, ziraja hakurya ya Maragarazi gushika mu karere ka Tabora aho Uburundi bwagera kera, urenganye intara ya Kigoma aho benshi bita ngo ni Uvinza. No kuvuga ko igihugu c'u Burundi ubukoroni bw'Abadagi barakigabanije. Dufate ko igice casigaye citwa Burundi cabaye kimwe ca kane c'u Burundi, bitatu vya kane vy'u Burundi vyafatanijwe n'ivyo bita Tanganyika territory n'igice gitoyi c'u Burundi co hakurya ya Rusizi aho bita mu bwami bw'Abarundi kwa Kinyoni, naho ne hacashirwa mu gihugu ca Kongo kuko abakoroni mu gushinga imbibe bafatira mu vyo bita mu Gifaransa les barrières naturelles, imisozi canke inzuzi. Hanyuma abandi basirikare bamenyekanye n'abasirikare ba Mwezi Gisabo bitwa Abadasigana, Abantare Rugamba bitwa Intore. Abadasigana nabo bagwanye na Caka, bagwanira ku mana za Murore baramutsinda, bagwana na Rumariza uwo bita Mohamed Ben Ali yagomba gutwara abantu mu buja bijya bita esclavage mu rurimi rw'igifaransa. Abo naho ni baramutsinze, baragwanye baramutsinda. Abadasigana ba Mwezi kandi bagwana n'Abadagi imyaka 7, baragwana naho batatsinze, barateba bashika ku masezerano. Aho hose ingwano zose intwaramiheto z'umwami zagwana zishingiye inkinzo y'Uburundi bwari ubumwe, inkinzo y'Uburundi bwari ubutwari n'ubukerebutsi bw'intwazangabo z'abaganwa n'intore n'abatoni, bari bamwe mu bakuru twokwita abagabisha b'ingabo bico gihe. Igisirikare rero c'u Burundi cagiye abazungu bamaze kubona ko abarundi bagwanye nabo kugira binjire mu gihugu bareke kukivogera, baciye bavuga ati aba bantu nitwo bashingira igisirikare hakiri kare. Igisirikare c'u Burundi kica kiza gushingwa inyuma y'umwaka wa 1960 Uburundi bugiye kwikukira. Gishingwa mu gihe hari ibibazo vyinshi bijanye n'ivya politike z'ibihugu bloc est na bloc ouest, ibi vy'Uburusiya na Amerika. Ngira ngo abakwirikirana politike z'ivyo bihugu baca bavyumva, abakomuniste n'abakapitaliste. Ariko ico gihe Uburundi buca buraronka igisirikare, mbere bugira n'Imana igisirikare c'ubumwe kirimo Abahutu n'Abatutsi, mbere n'ikijandarume kibuko nyene kirimo Abahutu n'Abatutsi. Ingorane zatangwa mu Burundi umbabarenda gusubiza inyuma gatoya kumengo barigeze kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi hagize igihe cyarimo abakongomani bakaraba imbaraga nyine ibigabo bikomakomeye. Aba bakongomani babayeho mu myaka ya 60 nabaje gufasha gushinga igisirikare c'u Burundi, nabo bita ba Mususu, bahavuye mbere bakorana n'abasirikare b'ishamwe mpuzamakongoni bavuye muri Kamina, base yari vuye Kamina, bari bazananye n'indorerezi za ONU zije kurorera amatora yo mu mwaka wa 1991. Abasirikare nabo baje gushinga igisirikare c'u Burundi, nivyo barababiri igihe bari kumwe n'abakongomani bari basanzwe
bari bafatwa nk'inzobere mu vya gisirikare kuko baravyigishijwe mu mwanya ububirigi bwari butwaye igihugu ca Kongo, Rwanda n'u Burundi mu bukoroni. Mu gihe abakongomani bigishijwe igisirikare, nta murundi yigishijwe igisirikare, nta n'umunyarwanda yigishijwe igisirikare, higishijwe abakongomani gusa. Abakongomani rero nibace baza mu Rwanda no mu Burundi bitwa ba mususu kuza gushinga igisirikare. Mbere aho Kongo ironkeye intahe yo kwikukira muri 60, urumva no kuva 58 57 harimwo abarundi birukananywe n'abasirikare b'abakongomani barumvikana nabo baragenda baje Kongo, ntibagaruka mu Burundi bafatwa nk'abakongomani bose. Hanyuma ariko ababaye abarundi bakavuga ati abana abarundi bace bashinga igisirikare c'abarundi, ariko kikiyobogwa n'ababirigi kuko gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare c'u Burundi yari umubirigi yitwa Colonel Verweyne. Ka gatima k'amacakubiri k'ababirigi ntikagiye mu gisirikare ico gihe? Ico gihe karajemwo kuko urumva ivya politike vyari vya Monrovia na Casablanca niho vyaciye bitangura kwinjira mu basirikare, aho abasirikare b'u Burundi bagomba ko bubaka igisirikare nk'icari kiri mu Rwanda, cari kijanye na revolution yari ihejeje kuba bita ngo revolution sociale yo kwirukana abatutsi mu gihugu c'u Rwanda ya Gregoire Kayibanda na Mbonyumutwa. Bari bamaze kubaka igisirikare bafashijwe n'ababirigi. Mu Burundi rero Major Antoine Serukwavu yari umurundi wo mu bwoko bw'abahutu mu Kirundo, ari kumwe n'abanyepolitike batari bake bari muri leta, abandi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, baragomvye gukura umwami Mwambutsa mu nama. Inyuma y'inama yari yabereye igatsinda Ingozi Buye ku wa 17 Gitugutu 1965, baciye mu ijoro ry'uwa 18 Gitugutu ushira wa 19 batera ikirimba c'umwami, abandi batera radio, abandi batera ikirimba c'umushikirangoma wa mbere Leopold Bihumugani. Umwami yarashoboye atabarwa arakira, ntiyakomereka cyangwa agira ikibazo, ariko atabarwa n'abasirikare bavuye muri bivouac mu Rumonge cyo kimwe n'abajandarume batakwirikiye Serukwavu, barongowe na Paul Rusiga kapitene. Hanyuma ku kirimba c'umushikirangoma wa mbere barahateye umushikirangoma mbere yakomereka, ariko abasirikare bakiyoboka umwami bari muri Kambodwe ari uyu munsi yitwa Kamuha baragerageje kugwana n'abari bitwa ko bariko bagwanya umwami, bari muri Kambaze. Uyu munsi ni hajya hahoze hari marine, uyu munsi ari police militaire hafi ya mess officier. Baragwana barateba barabatsinda mbere barishikana, nkuko tubisanga mu vyagiye bishikirizwa ipari mu gihugu c'u Bufaransa mu 1965 n'umushikiranganje wa leta y'u Burundi ico gihingira yaserukira Burundi mu gihugu c'u Bufaransa, Artemos Mbananiye. Ibi nivyo bintu vya mbere vy'ubwicanyi cyangwa vyo gusesa amaraso vyabonetse mu Burundi. Igituma abategura guhonya cyangwa guhonya abantu baca bagomba kwiyita bo nyene ko ari bahubwo ubwicanyi bwakorewe, nuko abo bantu bose bagombye kwica umwami Mwambutsa, bakagomba gusenya inzego, bakica n'abatutsi mu makomine ya Bukeye na Busangana no mu bice vya Bugarama. Baciye bagenda basigura ko ahubwo leta y'u Burundi ikigomba kwica incabwenge ngo z'abahutu, ngo bari muri leta no mu gisirikare no mu kijandarume, ngo baba syndikaliste. Ariko urumva ko kuja kwica umwami muri sendika ntuburi usaba umushahara canke ngo uvuge ngo uri kusaba ko amasaha y'akazi yo kubahirizwa. Murumva ko vyari bindi bijana handi. Kandi uciye ufatira ku gitabo canditswe na Nadine Nyangoma, Mukajerve Nyangoma, avuga Hutu Mutima na Rututsi Inyenzi, yiyita ngo n'umu historien, sinzi ko vyari vyeko ni navyo ko yaciye aja kwigisha muri igihugu ca Guinée Conakry, yigisha mu gihugu ca Guinée Conakry, yigisha histoire, niho yanditse igitabo citwa Le Champ des Fusils. Niho ucubonera ko hari amacakubiri yari yarigishijwe cyane. Hanyuma inyuma rero ya 1965 igisirikare caciye gisa nk'igitatanye gushika mbere naho bateranye igisirikare n'ikijandarume umenga mu gihumbi kimwe amajana 1967 mu kwezi kwa gatatu itariki 7 barateranye igisirikare n'ikijandarume ruba urwego rumwe kugira ngo bashobore kubandanya bashobora kwivuna umwansi kandi bongera bubahiriza inzego z'igihugu. Uwo n'umunsi mukuru igisirikare camye gihimbaza kuva kera, wagiye kuvaho ngiraho CNDD-FDD ishikiye. Ariko dusubiye inyuma turavye neza muri iyo myaka ababirigi bafata igisirikare bakagikora
bagafatanya n'abakongomane bagasubira kangira gushika muri 1965 aho barinda baja guhirika umwami w'igisirikare n'ikijandarume ntivyari vyiganjwemwo abahutu. Ico gihe kugera mu mwaka abakongomani ntibarengeje mu mwaka wa 60 baciye basubira iwabo, ariko ababirigi gushika 65 bari bakihari. Hanyuma igisirikare n'ikijandarume cari kubitigira binini kirimwo ubwoko bw'abahutu, ariko abo bahutu nyene harimo abahutu banyuzwe n'ubumwe bw'abarundi, banyuzwe no gukunda igihugu, nibo ba komando b'Igitega bari barongowe na Paul Rusiga bagwaniye umwami bari kumwe na Capitaine Michel Micombere, secrétaire d'État à la défense. Secrétaire d'État à la gendarmerie yari Antoine Serukwavu, niwe yari yagombye gusenyura inzego ari kumwe n'abanyepolitike batari bake. Hanyuma uko abo baciriwe imanza n'urubanza baciriwe ruriho mu masentare, abafashwe benshi baraciriwe imanza mbere zicibwa zongera zishirwa mu ngiro ikibiriraho, kuko bavuga ko bariko bagerageza kugarukana umutekano, na cane cane ko muri komine Bukeye mu bice vya Busangana na Bugarama na Bukeye hapfuye abantu barenga 400 bo mu bwoko bw'Abatutsi bishwe n'ugwaruka rwa Minerekano na Mustanteri yari yaherutse gutogwa ico gihe yitwa Melchiade Nzobaza. Hanyuma na Izine Yiteza yahavuye isubira gutegwa 1996 n'umuhari CNDD-FDD, ico gihe co 1965 yaratewe mbere n'uwarayirongoye yitwa Barikore aricwa na bamwe bo mu muryango wiwe. Murakoze cane kuri kahise y'igisirikare mutubwiye, biratomoye. Apotre Bernard Ntongwa nayo dusubire inyuma gatoya, none twovuga yuko ibi vy'abahutu n'abatutsi arivyo vyinshi igisirikare urumva vyatanguye kera? Ubwa mbere imbere yuko nishura kuri icyo kibazo, ntabwo igisoda cishwe n'ivy'abahutu n'abatutsi, igisoda cishwe n'abakoroni. Nagira ngo mvuge igisoda mu bice bitatu, aho tuja gusanga igisoda kihari uyu munsi ari igisoda kigira gatatu. Rero igisoda ca mbere cyo mu Burundi bwa Nyaburunga cyatanguye igihe umwami Intare Karemera yamanuka aje gushikira igihugu nk'uko Imana yari yakimuteguriye yakimugeneye, nk'uko navyanditse mu gitabo kahise ku Burundi kanyegejwe. Murabona ko imyaka yose Burundi bumaze bwabayeho ata muntu n'umwe avuga iyo ubwami bw'u Burundi bwavuye bwakomotse, bakama bariko bafise slogan y'abakoroni, bakavuga ngo ubwami bw'u Burundi bwavuye hejuru, abandi ngo bwavuye Buha, abandi ngo bwavuye Rwanda. Hakabura umuntu n'umwe mu bize kahise yofata inzira ngo agende arondere aho ubwo bwami bwakomotse. Igituma mpereye kuri ico nuko igisoda cabo, igisoda cazananye na Karemera ariwe sekuru ubwami bw'u Burundi bwa Nyaburunga, cari igisoda gikomeye, nk'uko mugenzanje ariko aravuga kuri Ntare Rugamba ko abasirikare bitwa intore. Abasirikare bazananye na Karemera, Ntare Karemera, aho hari nk'umwaka w'1400 bitwa Intarumikwa. Hanyuma rero abo baza bakubita barasa abari mu gihugu bari bafite ubwami bumwe buto buto Rwatere, ivyo mu Gifaransa bavuga Rwatere, bagwana ku buryo budasanzwe. Hanyuma bigarurira igice kinini cyane cy'u Burundi, binjiriye muri Kayanza y'uno munsi, baca za Muramvya, bafata za Mugamba, baraza. Ikindi kintu nagomba kuvuga ngaho, nagomba mbwire abatabizi yuko nka marine y'uno munsi bajya abasirikare bo mu mazi, ico gihe abo bari kumwe na Karemera barongowe n'umuhungu mukuru wa Karemera Ntwero, nibo bari bafise igisoda ca marine. Nuvuga ngo muri Tanganyika, mwibuke ko Tanganyika yagera harya haruguru ya CCIB, ico gihe arya amazi barayavogeramwo bakayagendamwo mu buryo bwabo. Sinzi ko bakoresha, sindabona ico bakoresha, ko bakoresha ubwato nk'ubu tubona uyu munsi, sinzi ko bakoresha ibiti bateranya,
ariko bari bafise ubuhinga bw'ingene bava mu Burundi bw'uno munsi dufise ijya ntara y'Uburundi jodire nibyo namwe nkoravuga ko atagihugu dufise intara yabivuze mugenzanje bakajana abantu muri ubwari abarundi bariyo bajanywe na Ntwero hanyuma ikivuko ca Karemi hariya muri Kongo y'uno munsi nagira mbwira abarundi ko umuntu yagitanguje ni Ntwero yajana y'abarundi niho binjiriye abaciye kuri kote y'epfo aho yavuze ku ruhande rwo haruguru atubere no mu Gatumba canke ahatumberanye na Uvira mbe ndahihoreye kuko aho birazwi n'abarundi gusa bahaba abandi nabo bazaye guteragiraho ibyo birazwi ariko abarundi rero marine y'Uburundi marine ya kera mu 1400 binjiriye ubwari bagenda kwinjira Karemi niho bagiriye rero muri Kivu yo hepfo na Tanganyika hariya hose ni mu Burundi duhana rubibe na Zambia muri Tanzania hoho biranoroshe cyane je sinumva n'abarundi niturabona umukuru w'igihugu mu Burundi akunda igihugu kuko ikarata abadage bakoze aho abadage bari mu gihe cy'ugabangana Afrika ikaratira hari mbere muri kino kiganiro ndagerageza ndayibereke ndayishire ko ku kiganiro babone ko iyo karata sitwe twayikoze yakozwe n'abadage ibyavuye muri conference ya Berlin itariki 25 zo kwa kabiri mu 1885 yemeza ko abantu aho bari basanzwe bafise bahagumana hakaba habo rero muri Tanzania muraza kubona ku ikarata aho Uburundi bwagera aho bwagera rero ico gisoda c'intarumikwa ca Karemera nico cyahafashe kuko hari ubwami bw'abahinda hanyuma ubwo bwami bw'abahinda ubwami bw'ababiyenza ubwami bw'abashubi ubwami bwose bwabaye ubwami bukukira ubwami bw'i Burundi kuko yahafashe no kuvuga rero igisoda ca mbere tubona ku muzo ca ku ntango y'ubwami bw'u Burundi nico gisirikare c'intarumikwa ca Ntare Karemera icya kabiri aho kuva ico gihe murazi byabaye kuri Ntarushatsi cambara ntama uko yagiye ari umwana ibuha bamaze ku umuganwa waho baguma bagwitira ko ari nk'ubwami umuganwa waho yarongoye umukobwa umwuzukuru wa Karemera ari umukobwa wa Ntwero niwe rero yahavuye aza gutora Ntarushatsi cambara ntama umwana wa musaza we amujana kubera intambara ari hagati ya se na se wabo ivyo bamaze kuvayo amaze kugaruka kuza kugira ngo aze gusubirira ubwami bwari bwabuze bwabaye mu kajagari hagati y'abavukana Nsoro na Jabwe naho rero yabandanije nawe akora igisoda gisubiwemo neza c'intarumikwa kandi gikomeye abami rero habakurikiye hagati ya Ntare Karemera na Ntarushatsi cambara ntama uko ubwami bwakora uko igisoda cakora tuvuga ko cari gisoda c'intarumikwa kandi gikomeye by'ukuri cagwana bigashimwa gikorera hamwe gifise ubumwe budasanzwe ibyo byarabandanije no kubami bakurikiye hagati ya Ntarushatsi cambara ntama na Ntare Rugamba babandanije bitwa intarumikwa ariko guhera kuri Ntare Rugamba izina ry'igisoda ryarahindutse bitwa Intore mugenzanje yabivuze no kuvuga rero ko hagati y'igisoda ca kera cy'ubwami n'igisoda ca Repubulika n'ibisoda bitandukanye igisoda ca mbere n'igisoda cyo ku ntwaro y'ubwami carahinduye amazina yego bamwe bitwa intarumikwa abandi baritwa intore mu nyuma bitwa abadasigana kandi bakoze birashimwa ico gihe abahutu bariho nk'ibyicaro by'imibereho ariko ntibariho nk'abahutu nk'ubwoko rero abakoroni cyane cyane uhereye ku badage nibo batanguye kwerekana ko hari itandukaniro hagati y'abo bahutu n'abatutsi iby'imibereho n'ibindi bavuga bati umuntu wese adafise inka 10 ni umuhutu ufise inka kuva kuri 11 ni umututsi ibyo na leta ya CNDD-FDD n'ahatakimaze ivyo byo barashoboye kubikora bakora icegeranyo baciye kuri Sena
icegeranyo ndagifise, abarundi benshi ntacyo bafise kuko baragihejeje bagishira gisohoka canke cemezwa ku itariki mu kwezi k'umunani mu 2020, ariko baraca barakinyegeza baranka isohoka kuko cerekana yuko bijya nirirwa ndavuga ko atabwoko bw'abahutu bubaho, ko atabwoko buhari, kuko vyerekana ko ubwo bwoko bwagiyeho kurya nyene amateka cyangwa kahise kavyerekana. Aho rero naho mvugira nti abasenedefudede bari gito kuko bahisha ukuri, bagahisha ukuri bene wabo, bakabakoresha ngo n'abahutu bakigora bavyinira, kandi bazi neza ko ivyo by'ubuhota atabihari. Muri raporo bo nyene bakoze irahari, iravyerekana. Uzoyishaka kubanse kuyipubliya, uzoyishaka azoyisabe genzoyimu ndayifise. Aho rero igisoda cyagiye kuguma rero cononekara, igisoda c'ubwami bagicamwe ibice byari baragishobora ku muzo w'abazungu b'ababirigi. Abakoroni b'ababirigi nibo bashoboye gutandukanya neza ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, bamaze kubapima amazuru, imisaya, imitwe n'uburebure. Abavukana bamwe baba abahutu abandi b'abatutsi, bashiraho ibyo byo kwicana. Nivyo vyabaye rero. Aho ni igisoda ca mbere novuga ko catereye akanovera, gitangura kononekara, gica kibamwe akajagari kadasanzwe. Hanyuma rero mu myaka ya za 59, 60, 61 niho hari ko hakogwa ico konona ibi bihugu u Rwanda n'u Burundi, bavuga bati haze repubulika. Abarundi rero barongowe n'umwami Mwambutsa n'umuhungu wiwe Prince Rwagasore Louis, nibo baciye bavuga barigisha barabwira abarundi baranka repubulika. Naho rero ivyo ariko aravuga vyingene habayeho kudeta bagomba gukura ubwami, naho byava no kuvuga ngo buriya bajya barusiga nabo bari kumwe, bari abakoroni, bari amaboko y'abakoroni, ijisho ry'abakoroni, ivyiyumviro by'abakoroni, nivyo bariko barakora. Ivyo rero nkabigiranye n'ibikorwa na CNDD-FDD no munsi, abo nabo bahari bariko bakora nk'ivyo. Ariko igisoda ca repubulika rero aho catanguriye mu 1995 bamaze kuba kudeta, bamaze gukuraho ubwami. Ico gisoda ca repubulika naco cyaciye kibica akajagari, ntikigeze gisura kuba naho nyene igisoda c'akanovera, kuko urumva abantu baryamana mu cyumba kimwe bakoreshwa na boss umwe, hanyuma bakicana hagati yabo, igisoda kiba cyamaze gutosekara. Ico gisoda rero ca repubulika cyavuye ngaho kiraza kirashika mu mwaka w'2005 ari igisoda ca repubulika. Igisoda mbega cyagiye kirapfa uko bukiye uko bwije uko bukiye uko bwije, nubwo hagati ngaho hariho abagerageje, kuko uravye uko yinjije abasirikare micombero mu gisoda, warabona ko nawe nyene ashiramo akamwana wa mama, hakinjira abanyabururi n'abanyamuramvya, hakinjira abatutsi benshi gusumba abahutu, kandi yatabigira gucyo ntiyari kubishobora. Kuko nkuko wewe wajije ikibazo Bonfils imbere, uravye abari basanzwe kuva igisoda kitanguye mu 62 65 kuduga, wasanga benshi ari abahutu. Aho rero byari bigoye ko micombero aja guhangana n'abantu bagire kudeta cyangwa bayigize igapfuba atabatutsi afisemo. Niho byatanguriye. Hanyuma rero abantu barakomeye no mu kwingizwa mu gisirikare, ivyo barabira ko kugira umusirikare yinjire byafasha cyane abahutu bakomakomeye kurusha abatutsi. Yego. Hanyuma rero mu nyuma nabo baca bagira ibindi, nabo uravyibuka ku ntwaro za micombero bijya by'amapinyo benshi mu bahutu ntibabikwiza, bijya by'uburebure hariho imetero bagomba gushikako, benshi baba ari bagufi. Hanyuma rero ivyo biba bikumira bamwe n'abandi. Rero aho niho tuvuga ko ico gisoda ca kabiri caratosekaye cyane kuri micombero, kiranka kuba igisoda nyagisoda. Mugabo mu nyuma acatangura kwinjiza nabo mu zindi ntara n'abahutu ico gihe barajamwo. Ariko cyagiye nanone gusubira kuremarema gifata umurongo kuri Bagaza mu 77. Muribuka ko Bagaza bamugaranye, baramukuye bamupfungira muri Kangagari ryakije kubera bapfuye amafaranga yongeye. Yababwiye ngo bamuriye imvanda ngo nabazobarya imvi, kandi yarazibariye. Bamubujije ko yigenga ngo agire ashaka, yongera abasibira amafaranga menshi, barihagarara ko hanyuma barabikura kandi atakora bongera, ababwira ko azobarya imvi. Yabariye imvi kuko
abasoda ntibigeze bahembwa gushika n'uyu munsi ntibahembwa nta maneko ndabwira abo ba CNDD-FDD baba ngo baragifashe ngo carabavunye ahubwo n'icyabavunye cyabavunikiye kuko bagombye kuba ibyo bagwaniye hari ibyo bafise none ubu musoda yitwa ngo yaragwanye muri iryo shamba niyataha azobaho gute kwivyo arivyo bagaza yabwiye abasirikare bamukuye ati mundi yimvanda nzobarya imvi nukuba nico cyuma mvuga nti igisoda cyo Burundi gitezo guhinduka kuko ikihari n'icababirigi si ic'abarundi turagomba igisoda c'abarundi bafise ijunja n'ijambo bubahirijwe n'igihugu bafise iteka n'itekane kandi uvuyemwo agiye mu zabukuru akabaho neza nk'uwakoreye igihugu ivyo birashoboka abantu benshi baravuga nta mafaranga ariho amafaranga bahemba bashinga amateka amajana ataco bakora imiduga bagurira ibitoro mu gihugu atacikora ataco bakora vyohemba abasirikare bakabaho neza nk'abantu n'abapolisi bakabaho neza bakaronka kazoza aha rero cyo n'igisoda ca kabiri nuvuga mu gisoda ca kabiri icagerageje ni cabagaza naho hatabuze mu tunenge canke ibinenge ariko igisoda rero ca gatatu coco kima ca mumbekure ca sekuru nsubire ni gisoda cazana ya CNDD-FDD namwe mwese n'umusivira vyumve vyukuri abantu bavuye kugwana bamenyere kwica abantu kandi bica abatutsi abantu bavuye muri iryo shamba bariba gusa nta kindi bakora barasahura bimwe by'indengarugero mu murima ntibawugera umutwe inka ntibazigera umutwe ku mabarabara bagasahura abantu bakabakora mu mifuko abantu bafata abagore n'abakobwa ku nguvu abo bantu bazanye mu gisirikare none mwiyaza ko ivyo bintu babiheba navyo baheba ibikunda nukuvuga ngo ico gisoda rero bamaze kwivanga n'abari bahari babangira gatoya tugasomya bofise ico gisirikare ca gatatu reka mbanze songore bumve ko igisoda ca gatatu ari iki gisoda bapanze bavuga ngo ni Hutu power ngo binjije abahutu ubu rero bamaze rero gukuramo n'ababatutsi ba kera ubu gisigara igisoda rero c'abahutu nimba ari muri iyo ntumbero twobirabamwo murakoze numara ibisoda bitatu muri make kugira ngo umuntu wese abifate icambere ni igisoda cyo kubwami icya kabiri ni igisoda cya Republika icya gatatu ni igisoda cya demokrasi arico kivangavanganye abicanya basuma n'ababandi bakakivanga n'abandi basoda bari baserukira leta rero abo baserukira leta babuze umuvyeyi bavugira ubu bari mwibarabara murakoze Bonfils niyongere ntitwakwibagiye Apotre yavuze maremare ariko ngira n'ubu ntararangiza turaja kubigarukako n'uruhara rw'amareta yagiye akurikirana n'uruhe mu gukomeza cyangwa mu gusambura igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane ngerageje kugaruka kuri bike nsubiye inyuma ku byo yagiye avuga igisirikare ni bitatu nivyo hari igisirikare vy'umwami vyari vyubahirijwe n'ubwami kandi bigakomera bigatuma igihugu kitavogerwa hanyuma intwaro zagiye zirabisikana ku butegetsi ku ntwaro ya Micombero nivyo igisirikare caracumbagiye gatoya kubera ko habayemwo amagume ubutegetsi bwe bwaratewe n'abashaka guhonya ubwoko bw'abatutsi nawe uko yagiye avyifatamwo hariho ibidashimisha aba n'abandi ariko biratuma igisirikare gitsa nk'ikigoyagoya kuko vyakozwe muri ico gihe mu gusubiza inyuma abo bicanyi bafata ko ari ubwicanyi ndengerabutungane nubwo bari bamuteye nabo bariko bakora ihonyabwoko igisirikare gikomeye cubatswe ku gihe cabagaza naho yavuze ngo igisirikare cari kigizwe n'ubwoko bumwe ngo hari metero baraba hari n'abantu babuza abantu kwinjira mu gisirikare urindira tuzobaha igisirikare cacu no kuvuga ko hari hatangwe gushingwa umuhari Paripehutu witwa Tabara ico gihe muri iyo myaka ya 78 umuhari rero Tabara ni ugomba kwinjiza abantu bazogwana n'ico gisirikare bariko binjirizwa n'umugambwe CCM watwara igihugu ca Tanzania nsubiye inyuma gatoyi mu 73 naho Micombero yabonye ko abasirikare mu gihugu badakwiye afata abanyeshure bari muri kaminuza n'agomba kuja muri kaminuza abashira mu vyigwa byo gukunda igihugu no kukigwanira ivyo bita service militaire no kuvuga service militaire yabaye kuva 97 abantu ntibazohave bibaza ngo vyari bishasha mu Burundi yari umugwi ugira kabiri uje gufasha igisirikare gucunga umutekano w'igihugu
n'abanyagihugu. Mu gisirikare rero cari gikomeye cari igisirikare co kuri Bagaza. Apotre yavuze ingene abasirikare mu 77 bahagaritse perezida Bagaza bakamuhagarika iminsi 3 hanyuma mugabo bikarangira bigenze neza bumvikanye akagaruka ku butegetsi akubaka demokrasi. Twagomba mbere tubonereho n'akaryo gushima ko Bagaza si igisirikare gusa yubatse gikomeye, yarubatse n'igihugu. Mu myaka 11 yatwaye Burundi wari kumuha imyaka 20 nk'iy'abasende FDD batwaye igihugu c'u Burundi. Ntitwari gusanga ari Burundi gusa, twari gusanga giharurwa kujya bavuga ngo Suisse d'Afrique, iba ari Suisse d'Afrique uyu munsi, ariko nta yihiga itabunda. Niko bimeze amaze gukurwa ivyononekaye si igisirikare gusa kandi hononekaye byinshi. Umwaka umwe nyuma yiwahejeje gukurwa haciye Burundi butegwa nkuko bwari bwatewe mu 72 mu makomine ya Ntega Marangara. Hanyuma umwaka wa 1889 abasirikare ntwazangabo ziriko zifuriza umunsi mukuru w'umwaka mushasha na Noel. Umuryango w'umukuru w'igihugu wararongoye ibiro bikuru vya gisirikare Edmond Ndakaze jambo yashikije umukuru w'igihugu ku vyari bijanye n'amagume yabaye muri Ntega Marangara, amubwira ko abatwara igihugu na komite ngarukira gihugu bo kwiga ingene ivyo bintu vyabaye kuva muri kahise vyo guhiga ubwoko bw'abantu vyohagarara kugira ngo abana n'abuzukuru bazo baraga Burundi bwiza, Uburundi buzira ubwicanyi bufatiye ku moko n'amamuko. Ico gihe bamwe bavuga ko mbere urupfu rwa Edmond Ndakazi bafatiye ku ndege yakorotse yarayirimwo bagafatira no ku kiraro ca Mugere caciye gicika. Baravuga ko hoba harimwo ukuboko kutaboneka neza vyosaba ko hakorwa amatohoza. Bavuga ko yoba yariko ategura gutembagaza ubutegetsi bwari ico gihe, kuko yabona ko butariko bufata ikibazo neza mu minwe, ahubwo bwagomba guha impigi abakoze ubwicanyi muri amakomine ya Ntega na Marangara. Ico gisirikare rero mu gutakaza inguvu nizo ndege zagiye zirakoroka zigakorokeramwo intwazangabo zikomeye kandi ziba zifise ijunja n'ijambo mu gihugu. Uhereye kuri Edmond Ndakazi mu myaka yaciye kwikira haciye akoroka uwundi yitwa Maregarege, ariko we ntiyapfa ararokoka. Hanyuma mu gice kigira kabiri c'ubutegetsi bw'uwo nyene yararongoye igihugu ico gihe haca hakoroka uwitwa Firmes Nzoyiheba. Abandi bagwa mu mabohero nka Colonel Ntako, wundi yarasiwe yurutse indege muri komine Mutumba mu ntara ya Karuzi kandi araswa n'abasirikare b'igihugu ku butumwa bahawe butandukanye n'ubwo yahawe bwo kuja gutora bakomeretse nabo abagiye kuraba bakaba bavuga ngo babwiwe ko indege izanye abaje kubagirira nabi. Indege bakiruruka harimo Colonel Niyondero bagaca baraswa. Urumva hari ibintu vyo mu gihe vy'intambara birasaba amatohoza menshi. Turiko turabivuga ibituvuga tubishire mu hagati y'utwamugina dusaba ko hokorwa amatohoza muri kazoza ku Burundi, twerekana ahantu ingene indege z'u Burundi canka intwara miheto n'intwazangabo z'u Burundi hari zagiye zirasiga ubuzima mu bibazo bitandukanye. Usanga mbere vyaca bituma abasirikare basigaye n'uwahora avuga ati naka ko yari yavuze uku none indege gacikoroka, naka ko yari yavuze uku indege gacikoroka canka gacapfira hariya, naka ko yari yavuze uku agacapfira mu ibohero hariya. Ugasanga batanguye gutinya. Igisirikare yo kitanguye kubamwe abantu batinya, biba bitanguye kugenda nabi. Hanyuma ntitwibagire no muri iki gisirikare kigira gatatu kirimo abasaya n'abasirikare ba Republika, ingene bakivuze ingene cari cubatswe Apotre kavuga ca Hutu Power. Warabona ko hariho ukuntu naho bari bakivanze, ntibigeze bavanga igisirikare ngo bakivanze ngo abasirikare ngo bari ku rugero rumwe. Abasirikare ba XFAB bagumanye urupapuro bakurikirana mu bijanye n'inyifato canke indero mu gisirikare bita FMC, bagumanye ko bari basanganywe mu gisirikare c'FAB kandi igisirikare cahinduye n'izina bakahita FDN. Mu gihe abari bavuye gutema abantu, kwiba inka, kugaburira abantu amazira ntoke n'ibiki, baje bitwa ko araberanda bakora urupapuro rushasha bitwa ko atacaha na kimwe bigeze bakora mu gihugu. Inyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka wa 2006 mu mwaka wa 2007 haciye hirukanwa abasirikare biganjemo aba XFAB washaka nkafi bose bavuga ngo bafise ubusho bwinshi. Iyo bagira bose bakagira urupapuro rwera nkuko nabari bavuye muri iryo shamba bafise urupapuro rwera, ico gihe mu mwaka wa 2007 nta basirikare bari kwirukanwa bitwa ko birukanye ko bafise ubusho bwinshi. Ibyo vyose urumva hariho amategeko two kwita des poids des mesures kuri ico gisirikare gishasha kiriho
biboneka ko hariho intumbero kugabanya inguvu no kugabanya inguvu abahoze muri ca gisirikare ca Republika. Nari numvise umenga hari akabazo mufise. Ego ndafise akabazo gatoya. Ico gisirikare naho caje cari gikomeye, inguvu zaco zariko ziragabanuka buke buke ku ntwaro ya Petero Buyoya igihe yariko aragomba kwinjira mu vy'ibiganiro vyavuye bivamwo amasezerano yarusha. Igisirikare cari igisirikare gikomeye, bavuga benshi ko caburagijwe kugira ngo bahave bemera kugira ngo baje mu biganiro nabo bagwana. Ivyo vyo nivyo baba vyatumye ico gisirikare kija kwinjizwa mu gisirikare gishasha kivanze caramaze guta inguvu. Inguvu bazitaye gute? Bazitaye bwa mbere kuko abasirikare bari bahagaze neza ku rugamba, muravyibuka namwe. Iyo mihari wumva igwana yirirwa irihaya ngo yafashe igihugu, nta mutumba canke komine bigeze bahagararamwo ngo bagumemwo. Abasirikare bahagaze rugabo, bamwe imbere barapfa abandi baramugara, ariko igihugu abana b'u Burundi bagumye bagendagenda baraja ku mashure bariga barayaheza. Abakora ivyo bakora baguma babikora bakabiheza, nta gitoro cigeze kibura, kandi igihugu mbere kiri no muri ambargo. Amakungu yose ariko avuga ati yamara, ariko u Burundi buguma buhagaze. Hanyuma abasirikare barahagarara neza, yamara politike yoyo iba politike mbi. Ni naho nariko ndavuga ko urupfu rwa Firmes Nzoyiheba rwoba rufitaniye isano nk'ivya navuze ubwa mbere kuri Edmond Akazi, kuko Firmes Nzoyiheba yavuga ati abo bantu ivyo bipfa mutima si abantu bo kuganira n'abantu bo kugwanya, kuko n'abantu atantumbero yo kuvuga ngo bashaka gutwara igihugu irimwo, kuko nibo gutwara igihugu kitagira abantu babanje kubahonya. Yafatira ku bwicanyi bwari bwabaye ibugendana, Iteza, mu Rukina, mbere n'ubwicanyi bwahitanye inyuma y'urupfu bwahitanye abanyeshuri b'ibuta. Inyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abanyeshuri b'ibuta haheze amezi make, umwaka nibaza gutakwiye, nawe yaciye apfa ahitanywe n'isanganya ry'indege. Ni ukuvuga ko yaguma yerekana ko abaroberi ba CNDD-FDD bashigikiwe n'igihugu ca Tanzania, ahubwo hakwiye kutswa igitutu igihugu ca Tanzania, n'ivyo biganiro bibera muri Tanzania bigahagarara, hanyuma abakora ihonyabwoko bagahagarikwa, ubwicanyi bukareka gukwira igihugu cose. Kandi ico gihe cose abasirikare bari bahagaze neza. Ndibuka ko habaye mbere ico gihe ca ambargo, abasirikare bigishwe vya gisirikare babuze mbere ibikoresho, ariko kubera umutima rugabo w'ubutwari abasirikare bari bafise, barakoze izo nyigisho baraziheza. Muravyibuka nka seyi bita 96B yakoze seyi batagira ibirato, bagira kuronka ibirato seyi iheze bifise ukuntu vyagenda birajegera, kandi bari mu basirikare bagwaniye igihugu. Bakurikiye mu 97 bari basirikare bagenda mu gisirikare bazi ko bagiye mu ntambara. Mbere hariho n'ukuntu babita ngo n'amavolontere, hari ababita ngo nimbanza guseruka, inseruka rukambye. Abo mu 97 baca bayita ngo ni volontere intumirirwa kurinda. Wasanga ari abantu bazi ko baje kugwana kandi bavyiteguriye, baje bazi ko urugamba ruhari, bataje mu gisirikare ngo baje guca amafaranga. Abo basirikare rero baragwaniye igihugu, birashimwa. Nibo rero inyuma y'ibihumbi 2005 batanga kuvanga igisirikare, baciye batangura guhohoterwa. Ubwa mbere bamwe mu ntwaza ngabo, kumwe kwaba bandi mu gihe c'intambara, hari baba umuhizi ndayirukiye yarigeze kubivuga ngo hoba hariho abasirikare baryaho bihiye, kandi vyoba vyarashika. Hariho bamwe mu basirikare naho bariko baragwanya bahagaze neza, bo baraha amakuru abaroberi ba CNDD-FDD na Paripehutu bariko baragwana kugira ngo bashobora gutera imbere. Kandi urumva ko n'ubutegetsi butavyifashemwo neza kuri politike y'igihugu ku vyariko biraba. Nabo bamaze rero kuza bakabona impapuro bahawe ntizisa. Abafabe bahawe impapuro ko bari basanzwe mu kazi kandi bafise ubusho, abavuye kwica abantu, abavuye kubagaburira amadasahugwa, bahawe impapuro ko araberanda. Urumva ko bitaba vyoroshe. Ico gisirikare nituba turi gutwubaha igisirikare kimwe, igisirikare bavuga ko gica cubahiriza ibwizwa shingiro, kitaja mu nzego za politike, kirangwa n'ubumwe n'iki. Ugaca usanga hariyo amaklebe yitwa za nonoka, abandi ngo ni sekaso, namba ari sekaso y'abasuza ofisiye bavuye mu mihari igwana. Ugasanga harimo ibintu vy'umusururu wofata ko ari akajagari, vyatuma ico gisirikare kigira gatatu kidashobora kubakwa ngo kibe igisirikare nyaco. Hanyuma kandi aba basirikare bavuye mu ishamba, ugasanga uwo bita deuxième classe kuvugana na generale
birasanzwe ni nko kuvugana n'uwo basanganywe bashobora mbere kuba banganya ipete mu gihe mu gisirikare ca kera kuvugana n'umuntu nk'uyu nawe uri kuri urwo rwego byasaba gusaba umubonano ugasanga ibyo bita hiérarchie de commandement mu bahora mu ishamba ntiyubahirijwe mu bahora mu gifabe nabo iguma yubahirijwe ugasanga rero hariho abatanga raporo ku bashefu bamwe bagatangura kwikundwakaza igisirikare gice kitakaza inguvu aho mbere hatanguriye mu mwaka wa 2007 mission za Somalia ubwa mbere kwari kugira ngo bikure ko abasirikare b'inararibonye kandi barinda aha no kwibutsa nk'uwitwa General niyo yunguruza Juvenal bamutazira Mambaver yari mu basirikare barinda cyane b'intwazangabo yarungiswe mu gihugu ca Somalia inama nshinga amateka na nkinguza amateka zihejeje kumwanka kwatoba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ngo arafise ivyo yagirizwa ku rupfu Rwanda Day mugabo arafise ivyo yagirizwa ku rupfu Rwanda Day mugabo kuja kurwanya abaheri Shabab wacamuruka kurongora iyo kontenje acanagwayo murumva ko harimo intumbero itari nziza mu kumurukira muri ico gihugu ca Somalia naho abamwe bumva umenga n'ubutumwa kandi mu gihe ca mbere cyose uva mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2013 washaka gushika mu mwaka wa 2015 bagerageza kurungika abasirikare b'indyamunyu babunyoye muri ico gihugu ca Somalia inyuma yaho niho hamaze kwitwa ko hari amahoro niba yaciye atangura kurungika imbonera kure n'abandi bose kugira ngo babashimire ku mabi n'ubwicanyi baba bariko barakora mu gihugu baja kubigaruka ko murakoze turakoze kubigaruka murakoze Ego, mwumva ko igisirikare caciye gitakaza kanovera k'igisirikare aho kuba igisirikare c'intwara miheto kikagomba kujana mu gisirikare c'abacangero twokwita aba mercenaires murakoze turabigaruka ko Apotre Bernard Ntungwa nayo twovuga yuko kuvanga igisirikare hagati y'abahoze mu gisirikare ca kera naho bari bagerageje kugica inguvu kukimara inguvu n'abaje bava mu ishamba bavuye kwica abanyagihugu kubavanga nico coba caratumye igisirikare c'ubu kitagira inguvu zikwiye nk'iz'abasirikare b'umwami ba kera oya ubwa mbere bwo kuvanga igisoda ukazana abavuye mu ishamba gukora amabi yose mugenzanje ariko aravuga abarundi bose bazi ubwa mbere bwo abari ko baragwana mu gisoda n'abari mu ishamba bose bari bene Burundi hanyuma bose baravukana benshi baranavukana no mu miryango no mu maraso bivuze yuko kubaho uvuye n'ahandi aho uwundi yarari ari wori muri leta canke mu ishamba bose ari bene Burundi ikibazo si ico ikibazo mbega bigishijwe iki mbega mu mitima yabo hari mwiki mbega mu mitwe yabo hari mwiki umwe yamenyere gukora gute uwundi yakora gute kubako abari mu gisirikare bari bafise amategeko bagenderako nkuko aje kubivuga mugenzanje barubahana bakubaha inzego umuntu ntiyagira ivyo yishakiye yakurikiza amategeko asanzwe hari abo mu ishamba nabo bakurikiza y'ishamba nabashebuja nta mategeko bakurikiza nico gituma ubundi kugira ngo baje mu gisirikare hategezwe kubanza kujaho amatohoza kuri abo bantu hanyuma basanze bararenze ku mategeko agenga iby'intambara bakabanza bakigizwayo bakaja imbere y'ubutungane icyo ni cyambere icya kabiri bamaze gukora ivyo bagaheza bagafata abo bandi bazanye bijya babajanye mu itenga ngo bariko barabigisha bigishwa n'abataribo bagomba kubanza kuruka inyigisho mbi y'amacakubiri bari barigishijwe hanyuma inyifato bifata mu ishamba ikabanza ikabavamwo ivyo byose rero nta byabaye bijya bagize byari byo kubeshabesha bagomba barabe gusa ko bishoboka murazi ko habayeho n'ingendo z'aba ministre bamwe b'ibihugu bitandukanye mu bihugu byo hanze ndibuka nka ministre wa defense w'igihugu cy'u Buholande Pays-Bas yaraje aratembera aryoherwa hamwe arabonye umugenerale barutse gushimira kuri stade ngo Gitega itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi yararongoye bari y'abasirikare ubwa mbere rwe rwa Loni nabo mwaramubonye nukuvuga ngo ibintu aho byapfiriye ubwa mbere nari amasezerano ya Arusha yo kuvanga bazovanga igisoda urashobora kuvanga amata n'umusururu wovanga amata n'amazi ukaronka amazi cyangwa ukaronka amata ntibikunda ubundi abagwanye bagomba gutaha bari baharaniye ibyo bavuze ko baharanira demokarasi itariyo bagataha bagashigwa mu buzima busanzwe bakava mu by'ubusuma hanyuma abasanzwe
bashobora kwinjira mu gisirikare bakabinjiza nkuko byari bisanzwe aho igisoda cyari kugumana akaranga. Ico ni cyambere. Icya kabiri rero gikomeye nja ku kibazo cyawe, bijya sivyo bituma rero byonyene igisoda carapfuye. Igisoda capfuye kubera umugambi wo kuva kera w'abakoroni. Abakoroni ntibagomba ko igisoda cyo Burundi kibaho kuko bari bakizi, baraza Barundi. Erega reka ndabamenera ibanga rimwe mwabarundi mwe mutumva, ari abasoda ni muvyumve, mwabapolisi mwe ni muvyumve. Genda mufate Bibiliya, ari ya Katolika, ari ya Protestante, musome muri Yesaya igice cya 18 cyose mu kirabe. Abantu bo muri kano karere Bibiliya ivuze iki bavugako n'abantu batinyitse kwisi. Bajya abakoroni rero baba badage, mwabonye intambara amaze imyaka 7, ababirigi barabibonye ko bitari byoroshe. Ndabanka karorero umuganwa Prince Ruvyiro yagwanye n'ababirigi imyaka 2 bakoresha abarundi kandi bene wabo. Aho rero kuvango barazi abarundi nkuko byanditse muri Bibiliya ko ari abagwanyi. Abantu muri kano karere k'ibihugu ari u Rwanda, ari Burundi, ari ubuseruko bwa Kongo n'abagwanyi muri kamere kabo. Ivyo biraza rero, ivyo abakoroni babikoze kugira ngo basambure izo nguvu z'abo bantu basanzwe bo baje baza amateka y'abo bantu, kandi babibonye ko bagwanye imyaka 7 n'abadage bagatsindwa. Ababirigi baza kugira ngo babarangize, birananirana. No kuvuga ko intambara yo muri kano karere si intambara wova ko iva muri bene wabo, si intambara y'abarundi, oya iba ari intambara irimwe amaboko yo hanze mu bakoroni. Aho nkavuga nti kubera ko igisoda kitasambuwe n'abarundi bonyene, kubera ko igisoda cyasambuwe n'abo bakoroni, jewe ndavuga nti Uburundi ntiburikukira, buzoba bwikukiye mu gihe ivyo abakoroni batwambuye tubigarukanye. Aho rero niho Uburundi buzoba bwikukiye. Ico gihe tuzobona igisirikare, kuko uyu munsi nabo binjiye bavuye mu ishamba, iyo tuvugana nabo barira nkuko abandi bose barira. Icya kabiri, none ko abagwaniye igihugu batawe nk'akanuka, bari muhira baratashe, barirukanywe, bamwe barapasiyonye, abandi bacitse amaguru, nta leta ntibafashe ntakibafashije. None bagwaniye iki? Abo bandi bari ku butegetsi ivyo bagwaniye no gusahura no kwiba, ivyo bariko barabikora. Abasirikare bandi bakirimo, none bobo barindiriye iki muri kazoza kabo? Mu gihe hatoza yindi leta ibatabara ngo ibafashe, nabo bazotaha baca bapfa kuko ubukene buzobica nkuko nabandi bubiciye. Rero nkavana igisoda cyapfiriye za nama za Arusha. Bonfisi yabivuze, ubundi umuntu wese azokwigira aja mu biganiro bihuza abarundi akabikorera muri Tanzania. Sinzokwigera njayo, sinzopfa ngiyeyo. Tanzania ndaza gushiraho ikarata. Tanzania idufitiye 3/4 y'u Burundi. Tanzania batemeye ko twumvikana ngo baduhe ahantu hacu, ntituzoteka ngo bishe. Ivyo bateranya abarundi ngo abahuta batutsi nibabivemwo, tubu Murundi turekipera ahantu hacu tuhagarure. Icya kabiri, abarundi nituba abarundi tugarure ibice byacu byo muri Tanzania bigaruke ku Burundi. Hanyuma ije kuvuga ngo bafise ahantu hato turabe ko ahasubira ku hatoye. Erega ico ntumva jewe abantu niki kuvuga ngo abasoda ngo ntuwabu ubwoko no munsi babafata ko abasende DFDD. Inama mu mugambwe ba general basigaye bagenda bambaye teni za gisirikare. Mu masezerano ya Arusha, mu bintu byose mu mategeko y'u Burundi, nta na hamwe yemewe ko umusirikare aja muri politiki. Uyu munsi niyo bategeka, abajenerali bo bategeka. Nuvuga ico bagwanije nico bariko barakora, nico bubatse. Rero igisoda cishe ubwa mbere n'abakoroni bahaye ubutegetsi CNDD-FDD. CNDD-FDD ntiyafashe ni santimetero y'igihugu. CNDD-FDD ifise igihugu kuko bagihawe kuri plateau ku meza nziza, reka tuyite Nyeranda y'abakoroni babashiriraho, bari harya kubera abakoroni. Ariko naho nyine murabona ko byabananiye. Tugaturaba ko botanga imihoho, bayitanga batayitanga bagiye kuhava nabo barabizi. Imana yabo yarabibabwiye, abapfumu babo barabibabwiye, nibitegure bazinge varize bagende hakiri kare. Naravuze ko mu minsi mike abo bagenerali n'abo bakoloneli mukabona badahunze bambaye amajipo n'amakanzu y'abagore babo, jewe muze mu mpinyuze ndi ngaha. Kubera intambara bariko barateza hagati yabo izobananira kujera, hanyuma baryane. Kuko mu ishamba basangira agabisa gahiye, basangira ibibishe, bageze mu gihugu ntibasangiye. Abo bose bafite ishavu, barabafitiye ishavu bazobereka.
rero nkavuga nti igisoda cyasambuwe n'abakoroni kandi ico baharaniye mu gihe c'ubwami bagwanya ubwami bw'u Burundi baragishitse ko kuko igisoda baragisambuye basambuye igisoda nico gituma baca bakoresha ayo maboko yabo babasende DFDD bari hejuru bakabakoresha mu konona igihugu mu gitoba no mu gusahura igihugu ubutunzi bwacu bakabutwara kuri gusa amahera akaja mu mifuko y'abantu bakeya kugira ngo igihugu ntigitere imbere mbende babaze dufatira akarorero kubigira ratangaje by'amaminere by'amakasterite na korota ubundi amafaranga yova mu mabuye y'agaciro hamwe bayakoresheje neza abasirikare ntiboronka amafaranga byibuze umusirikare wese akaronka basi ni dolari 100 canke 150 canke amajana 2 umusirikare niyo kuba kigwinzu byo kuri nk'wagwane igihugu uwari wese umusirikare akaba afite inzu yahawe na leta kubutunzi burahari mu Burundi jewe bavuga ko bukenye ndabageranye n'abakoroni Burundi bukenye kubera hariho abakoroni babutwara nayo Burundi butwawe n'umurundi budatwara n'umuhutu canke umututsi Burundi burakize ku buryo atawo kupfa n'inzara atawo kwifuza aho kuba heza atawo kwifuza umutima wubure atawo kwifuza iterambere kuko abo bavuga ko dukenye nukutudengeka kugira ngo baduhe imfashanyo kandi atakimaze kugira baze kutwiba ivyo biyibye bagaca bagenda bakazanamo dukeya bakaguha ngo nifashanyo naho babikuye iwanyu ibi rero urabye neza nk'amashirahamwe mpuzamakungu ari mu gihugu cy'u Burundi akava fateza imbere u Burundi uwo babaza ati mumaze imyaka ingahe ni igiki mwakoze muri kino gihugu ngo mucerekane ntaco bokwerekana ntavuga nti abarundi ni mwikangure cyane cyane abasirikare turavuga uyu munsi nibikangure bamenye ko ubutegetsi mu gihe butabakunda ntibukwiye kubatwara bakwiye kubukuraho bukavaho bagashiraho ababashobora kubatunganiriza no gutunganiriza igihugu n'imiryango yabo irimo aho niho duhagaze kandi ico gihe tuzoca twikukira rero reka Bonfils nabasome ko gatoya Bonfils ukifise umukenke wariko uravuga ko igisirikare mu bintu byagiye bigisambura nibi bikorwa by'ubutumwa hanze y'igihugu birimwo wari kuravuga bya Somalia bya Centrafrique twagiye tubona umengo bashiramwe n'imbonera kure akamaramaza nibi by'ikongo aho Evariste Ndayishimiye yarungitse abasirikare ikongo hanyuma n'abafashwe mpiri akabihakana ivyo navyo ntimubona ko biri mu bisambura igisirikare ubwa mbere ubu butumwa bw'amahoro bwasambuye igisirikare ko bwasambuye akarangamutima k'igisirikare umusirikare kubera ko yabona ko harimo ibintu byo gusuhuka yumva ko uko bigenda kose kugwa muri Somalia kugwa muri Centrafrica biruta kugwa imoba canke ipepa canke ahandi canke imbere kazirabageni canke ibuhema canke ibuga canke mwitenga barumva bati uyu munsi hari akarusho kuko umuryango uraheza ukawuronka bigakunda ariko mu nyuma yabo umukando yaba ako gashiru kabute baronka ubu uramenya ko hamaze guhera umwaka urenga mbere y'ayo mafaranga baronka batakiyaronka urazi ko bavunjira intica ntikize ku madolari bahembwa muri ivyo bihugu kira noneho nubwo butumwa bugiye gusozerwa akabina kabibi rero kazananye n'ubutumwa bwo muri Kongo aho hamaze gupfa nkuko tubisoma mu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP hamaze gupfa abasirikare barenga 500 hamaze gufatwa abasirikare bashika hafi 200 igisirikare n'umukuru w'igihugu mbere agacakana gusaba abasirikare b'abarundi ngo nabarobere ivyo birababaje uko bihurira nabo bapfa bamwe mbere ngo ntibigera babarirwa canke imiryango yabo wibwirwe uko vyifashe no kuvuga ko kuri morale y'abasirikare ivyo bita morale bica bigabanuka cane umusirikare ntisubira kumva nonokewe na cane ko n'umutwara by'ukuri atari bamutwara ugasanga harimwo abasirikare bakenda bitwa bamaneko ngo bakore pereza rya gisirikare ugasanga n'umukuru w'igihugu ageze gushimira ngo bakoze neza muri Kongo aho gushimira batayo ikompanyi canke umugwi w'abasirikare bakoze neza afata abasirikare babiri canke umwe akavuga ngo nibo bakoze neza ivyo rero navyo nyene bisambura igisirikare kuko umusirikare ntashobora gukora neza ari wenyene kira noneho mu gisirikare
hariho ico bita esprit d'équipe. Irumva rero hamaze gusambuka esprit d'équipe haca hasambuka na morale. Igisirikare ntikiba kiri igisirikare, ni ukuvuga iki gisirikare cavuye muri ayo masezerano yo guhuza abicanyi n'abahuza mu gisirikare, bamwe bakitwa bera, abandi nabo bakitwa abasanzwe bakora ivyaha, kuko urupapuro rwabo rwagumye uko. Vyabaye bibi kandi nk'uko abarundi babivuga, abatanguranwa bava hamwe. Iyo batavuye hamwe ntikuba kwitwa gutanguranwa, baba bariko bahiganwa bahezanyayo. Nico gituma agatima ka gisirikare k'ubutwari kagiye kagabanuka kubera ivyo bibazo vyose twagiye turavuga, hagaca hiyongerako n'ibibazo vy'ubukene mu miryango no kutagira aho bashikiza amajambo n'ibibazo biba hanze, kuko uyu munsi muri biye bita amakozeri canke kozeri morale ntibagishobora gushikiza akababakiye, kuko bishikije araheza agapfungwa canke akitwa inyanka Burundi. Murakoze. Ego murakoze namwe. Apotre Bernard Ntungwanayo, kubona abasirikare biyumvira bati ninagira ico mvuga, ninavuga ukuri ntibazonshira kuri liste y'abaja muri Somalia canke abaja muri Centrafrique, ivyo vyo ntivyatumye abasirikare batangura kugira ubwoba? Ibigiye gushika, ibiriko birashika ubuhoho muri Kongo nta numwe atabizi, ngira nawe urafise ico ushikiriza ku Barundi kuvyerekeye abo basirikare barungikwa Kongo n'ingene barungikwa? Urakoze cyane. Ubwa mbere bwobwo abasirikare kugira ngo bategwe ubwoba uvuze ngo baca bamufunga canke bakamwica, ubwa mbere bwobwo barabishize mu ngiro. Eheraba mu gihe CNDD-FDD yabaye ku butegetsi, imbonera kure zafata majoro zigafata koloneli zikababoha indege amaboko mu mugongo, bakabakubita nk'imbwa, bakabaterera mu makamyonete babatwara atari na gisirikare ayi gisivile cyangwa za probox, bagaca batwara kubapfunga. Nikimenyamenya abapfunzwe bafashe muri ubwo buryo, niyo beze baburanye bagatsinda ntibabarekura. Ubutegetsi buca butinya zambonera kure ataho tubarekurira, kandi imbonera kure ziri ku kazi zizoca zankuza zirafata abandi. Aho niho hatanguriye ubwoba bwa mbere bwo gucecekesha abasirikare. No kuvuga ngo uyu munsi umusoda asumbwa inguvu n'imbonera kure. Aho rero niho havuye ubwoba bwa mbere. Ubwa kabiri nubwo muvuze bwo gutinya kutarungikwa mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, bavuga bati mbega atagiyeyo azobaho gute? Agiye yaravuga ati tuyazofaranga dukeya naho bayakata bakayatwara dukeya azoronka tuzomusaidia kubaho no kwiteza imbere mu minsi iri imbere. Aho rero baca babatereka mpore, naho ndabibona arabe yuko yozo azogendayo atombe agacika kwicuma akagaruka, azoshobora kurekipera uduhera dukeya. Mwibuke ko hariho n'abagore bavuga bati umwe yapfakaye akagwayo kubera turiya dufaranga batanga, uwundi akaza akamugurana ati yewe ati nungurane, ati rega niwangurana, ati naje wewe naho bizogenda neza nkaguhako. Urumva no kuvuga ngo iyo umusoda yaguye muri Somalia, umugore wiwe batumvikana yaba yitwa ko atomboye kuko acaronka udufaranga twisononeye. No kuvuga ngo ubukene mu gihugu cy'u Burundi buvuza induru. Mu bagore mu miryango y'abasirikare ibara ryaraguye, kugeza aho umuntu yifuza gupfakara kugira ngo abone amafaranga menshi. Icyo turafise ahantu hatari hamwe canke habiri dufise amakuru yavyo. Icya kabiri rero gikomeye muri ibi ni iki cyuko abasoda bakeneshejwe kuko badahembwa, babaha icyo bita solde nico bita amatabizi mu Kirundi. Amatabizi tubifata nk'utuntu twavungukiyeho umuntu ariko ararira, ukatwegeranya ukaduhumura, bivuze ngo naho tutaboneka ubwo barihangana. Umusoda w'u Burundi cha kindi bagaza yavuga 7 nico kikibari kuyo munsi. Nico gituma mvuga nti igisoda cyo Burundi cha Republika ni cha Demokarasi dukwiye kubisezerera. Igisoda cha kera cyo kubwami gisenyera ku mugozi umwe, hanyuma kimwe se Barundi ataryama atarya nabo batariye, atambara neza nabo batambaye neza, kikagaruka. Ico nico jewe mvuga nti nico tugomba guharanira, kandi ico gihe ico tukironse Burundi buzoba bwikukiye. Muvuze muti muri Kongo ndagifite ico ndabivuga ko cyane. Nera mu ntango abasoda baja muri Kongo bakagenda bafite udutelefone twabo. Uyu munsi ntawe utwara telefone. No kuvuga ngo babafata nk'abahimbiri nk'abacangiro, babarunka nyene nk'abacangiro, bagenda babwiwe ko bagiye kugwana n'abanyarwanda, bashika bagasanga nta munyarwanda numwe ariyo, bagiye kugwana n'abakongomani.
basanga rero muri Kongo urusasu ruvuza induru mbere abarundi bita imbere ubu ntibacita imbere basigiye batinya kuja imbere mbere barajaho bagahahonera yavuze bitigire by'abapfuye burya bijya nibivugwa nabo bararenga bariye kuko nta kivyemeza nikimenyamenya leta ntiyigera itangaza no mu miryango ababuza babo nukuvuga ngo abavyeyi canke imiryango yaro abasoda babo bagiye babo imiryango yabo yagiye hariya muri Kongo bazorindira ko baza babure ngo ntibaragomborwa naho bapfuye kera abafashwe imiryango yagiriwe ubuntu nabo bashoboye kwerekana ko bafashe imiryango yarababonye ko bariho naho batavugana kandi badashobora kubaronka mugabo vyibuze barababonye abandi bo bari baguma bakanuye amaso bati kumbura zoza bazorindira amaso ahere mu kirere rero nkavugana basirikare b'abarundi nimba muri abasoda biyemera kubera iki muja kugwana n'abantu bataribo kuki batababwiza uko mugiye kugwana n'abanyarwanda umupaka w'u Rwanda ntimuza werere muragenda mu Rwanda babanze babereke none kuki muja kugwana n'intambara itabaraba batababwije ukuri abana babo ko mutajana mwokwanka bo bagira iki ejo bundi bafunze abasoda barenga 200 babaciriye imanza zo guheraho murararamye ngaho mufise inko hirya yejo bazobica namwe kurya babapfunze mu gahora niko namwe bazobapfunga intambara kabiri yisi mu Budage yarabaye abanazi baja mu banyagihugu barabica abapatiri barihorera abantu ukoze b'Imana barahora societe civile irahora barabica barabaheza baja muri societe civile barabica neza nta wavugira abo muri societe civile kuko arasiga abakozi b'Imana gusa abo muri societe civile babamaze baja mu bapatiri abakozi b'Imana bo barabica nta wabavugira kuko nta warasigaye mwabasodamwe vugira abasoda bagenzi banyu nimwanke kuja muri mission zidashoboka zidasobanutse ntaco babagira nibagira ico babagira aba barungika nibakiye murabazi inkoho mu bise zirakwiye mugwane nabo barungika kugwana intambara itariyo kugwana na bene wanyu kuja kwica bo muvukana abo musangiye amaraso mu vyanke mwanke kuja muri mission zidasobanutse kuko bariko baca amafaranga Tshisekedi abaha amafaranga abafise ico barondera muri Kongo babaha amafaranga none mwebwe muziriki kwatayo babaha nayo muri Somalia barayariye barayamara ayo niyo bobaha ayo nabo bazobaha naho muzogira gute nico gituma mukwiye kwanka kuja muri izo mission mugiyeyo naho mukanka kugwana uba komanda avuze ati mugwane mukamukosora hanyuma mugafuma muja ku ruhande rwo ariko bararenganirizwa ubusa kuko ni bene wanyu narabyanditse mu gitabo abo bantu umuseruko bwa Kongo abarundi abakongomani abaganda bari ngaho hantu dusangiye amaraso niyo mpamvu mutagomba kuja kwica bene wanyu mubarenganiriza ubusa kuko bariko bazira uko bavutse bazira aho bari bashizwe n'amakungu n'abo bakoroni ntimukwiye kuja gukorera abakoroni muja kwica bene wanyu naho rero babwira nti umurundi umusirikare kaja muri Kongo ejo bakazodusaba ko dutanga abasirikare bagwanye muri Kongo bagiye kwica abanyagihugu mumenye ko tuzobatanga bakabahana nuko bimeze mubimenye bajya bariko barashimira nabishe benshi namwe murabizi mwari kumwe ntibabashimiye ko ataco bakoze ariko yabo wabashimiye yaba nabo nyene bazovyishura bitebuke ivyo mubimenye rero basirikare ni mwanke kugenda muri Kongo ntaco muja gukorayo mubabwiye yuko iyo ntambara itabaraba babarungitse ku nguvu mubakosore kuko ntaco mucera nakare mwarapfuye kuko murajayo bakabarasa udapfuye agahunga bagaca bamupfunga bakamucira uko guherayo urumva nta muvyeyi mufise hanyuma mushaka umuvyeyi muzima ashobora kubatunganiriza igihugu akabamenya ko muri abantu ko muri abarundi akabaha agateka n'agaciro k'abasirikare b'igihugu jewe nuko ndabibona ngo kuvuga menshi si yo ko kuyamara reka dusozere kino kiganiro umwe wese yishura kuri iki kibazo hoko gwiki kugira ngo igisoda c'u Burundi cuno munsi gisubire kwitwa igisoda c'umwuga igisoda abarundi bose babona bagakenguruka cubahiriza umurundi wese nuba mu Burundi n'ivyabo vyose hoko gwiki Bonfils niyongere murakoze cyane bwa mbere nagomba mere nk'ugaruka inyuma mvuga nti abantu barungika abasirikare mu gihugu ca Kongo no kwikunda nabo ye ntibikunda nubwo ubutegetsi bwabo naho baburiko ntibabukunda bariyoberwa kuko mu kwiyoberwa iyo igihugu kitagifise abasirikare naco nyene
kigize ibibazo uko kwitagira n'igitoro byo hava bigorana cyane. Harura igihugu ca Kongo uyu munsi giharurwamwo batayo 13 z'abarundi. Mbega mu Burundi hari batayo zingahe kugira ngo bashobore kurungika 13 muri Kongo, 2 muri Somalia n'imwe muri Centrafrica, hanyuma mu gihugu hasigaye abasirikare bangahe? Ivyo urumva ko ari kibazo uwo kwiyumvira n'abatwara igihugu wumva ko batikunda uravye ivyo baba bariko barakora. Aho ni kimwe mu cerekana ko n'ivyo baba bakora batumva badatahura, babona gusa ayo mafaranga Tshisekedi abaha nayava aho handi, batasubira mu biyumvire ngo bakubitiza agatima mpembero biyumvire aho bari. Ikindi batiyumvira nuko batazi bafitiye yuko hamwe botegwa bobura batabara igihugu, ndetse ko bobura batabara igihugu bohava banabura n'ingene bavyifatamo. Yamarangira bizigiye imbonera kure zikwiye ku mitumba n'amakomine y'igihugu, ariko zijya mbonera kure z'abasirikare burya atari ya parara ryo konona no kugira n'abanyagihugu bumvise aho rukambye botungwa n'amaguru, bokizwa n'amaguru, bohava bayabangira ingata, sabo hava bashobora guhagarara nk'abasirikare b'abanyamwuga cane cane bakirimwo ka gashitsi ka kera kavumbi ku muriro, kamwe kava hahandi kukimbwa n'ahandi hatandukanye. Hama kugira ngo igisirikare gisubire kuba igisirikare ciza kandi c'umwuga kirangwa n'ubumwe, nuko bwa mbere haba abatwara igihugu bagikunda, atari aba uyu munsi baje umenga ni babuca ngenda, baje umenga baje kugisahura kugira ngo bace bagenda, batigeze biyumvira intumbero y'igihugu ku myaka 100, ku myaka 50, ku myaka myinshi imbere, babona ku mano yabo gusa, badashobora kwiyumvira ejo h'igihugu na hirya y'ejo haco uko kizoba kimeze, n'ivyo n'ingene gishobora gutunganirizwa ku buryo umwuzukuru n'umwuzukuruza azovuga ati tuba mu Burundi bwubatswe na basokuru, kumwe twahora turirimba tuti basokuru kera baratugwanira. Uyu munsi tuzovuga tuti harabaye ntihakabe, habaye abitwa abadede bica abantu mu nyuma bahabwa igihugu, hanyuma haheze kabiri kirabiyaka kuko cari cabananiye gutwara, hanyuma Imana irakibaka kuko batari babibereye, bacibwa urubanza kuko bagizwe ivyaha vyinshi. Igihugu nuko kizotwarwa n'abakunda igihugu, bashaka ko gija ku murongo wa demokrasi, bafise ubumwe muri bo, bashaka kubaka abarundi bose akabashira mu ruhongore rumwe, bakumva ko ata murundi akwiye kubanyagupfa canke inyagukira, bose boba banyagukira bose, bagasangira impetso imwe y'Uburundi ibashira mu ruhongore rumwe, bakubaka tugasubira gutura Uburundi umutima n'ubuzima, kugira ngo Imana yaduhaye ubwo Burundi budutungire, buze buhorana iteka ritekane n'ubumwe n'abagabo n'abashinga ntahe. Murakoze cyane Apotre Bernard. Ikibazo ni ca kindi, kiretse yuko ku vyerekeye akarangamutima twari dukeneye igisirikare nk'intore za Ntare Rugamba n'abadasigana ba Mwezi Gisabo. Uyu munsi ibisirikare byo kw'isi vyubakiye ku buhinga bwa none, niho benshi bageze mu bisirikare biteye imbere. Mubona mu Burundi tuzoshika kuri iyo ntambwe ryari? Mu Burundi tuzoshika kuri iyo ntambwe bigenze uku gukurikira. Ubwa mbere nuko CNDD-FDD itanga imihoho ko gutwara igihugu byarabananiye, baragitobatovye, kandi Burundi bwa Nyaburunga subwo gutobatoba. Ubwa kabiri batikuye ku butegetsi bo nyine ngo batanga imihoho byabananiye, tuzobakuraho twebwe abarundi, kandi tuhabakuye twebwe ntituzogira uko bagize, nk'uko baje bica. Ubwa mbere no gutunganya tukubaka igihugu c'abarundi kizira abahutu n'abatutsi, kiziramwe imigambwe, kuko imigambwe niyo nkwezi y'amarere, kandi igihugu umwe wese yishira kizana, umwe wese agakora ivyo ashoboye, ufise ubwenge kanaka akabukoresha akabwerekana, ntabuvugire mu mpapuro gusa, ahubwo akagaragaza ubwenge n'ubushobozi n'akamaro afise, akabikorera igihugu. Hanyuma abarundi bose bakubahirizwa, n'ababa mu Burundi atari abarundi bakubahirizwa, bagahabwa iteka n'itekane, igihugu gatahamwe amahoro, umutekano n'iterambere ridakumira kuri bose, apana iby'akagwi kabari ku butegetsi. Icya kabiri, Uburundi
bukeneye Sebarundi rero ntagomba gutorwa ku myaka 5 na 10. Sebarundi agomba kubaho, uwo niwe abakoroni batwatse, ariko kaba utavukanye imbuto bimwe bavango yavukanye ubumera, oya, akaba umuntu akunda igihugu, akunda abanyagihugu, agwanya amacakubiri, atayerekwa, hanyuma uwo abarundi bose biyumvamwo bakamutora akamushira imbere, uyo muntu akatunganya igihugu, hanyuma leta ya demokrasi kabaho. Ko demokrasi batuzaniye siyo demokrasi bazanye, bayabuye iwacu bayitwara iwabo, barayikorera bananira, barayituzanira baturaga ibyabananiye, nabo bayakiriye yarabananiye. Iyo nayo dushaka demokrasi abarundi bifuza bakeneye, niyo dukeneye gushira mu gihugu, abarundi bakishira bakizana bakagira bati ashi. Ico gihe rero wumva ko bidashoboka, nimumbwire papa ategeka ibihugu bingahe, ninde yorahirako ama diocese ama paruwasi aba muri ibi bihugu birimo katolika yuko bose badatanga raporo kwa papa, yuko atari washiraho abamuserukira bakamuha raporo? None bamutora kangahe? Twebwe byo tunanira gute? Mbega ibihugu byadukolonije ko bifise abami, twebwe biwacu babakuye kubera iki? Igituma abarundi batabona kure nuko batasubiza inyuma ngo biyumvire. Bakuyeho ubwami kuko ubwami bwatunganiriza abarundi neza, bakubaka imibano myiza, nta macakubiri yahaba, hanyuma abarundi bagatera imbere bagakundana. None rero iryo koranabuhanga uyu munsi rigezweho rizoshoboka mu gihe abarundi bumvikana. Uyu munsi abarundi b'abasirikare bari mu bihugu byo kwisi bangana gute, bafise ubuhinga bukomeye boza bagafasha gutunganya no kwigisha abasirikare. Mbega mu Burundi aho kubigisha, aho baja kwigisha kwica abantu, kuki batabarunga kwigisha kurinda umutekano? Kera abasoda baragenda kuri Republika, baragenda bakaja kwiga muri za Libya, bakaja hanze bakiga. Uyu munsi nukubigisha kuniga abantu gusa. No kuvuga rero yuko iki gisoda kirongwa na CNDD-FDD ntacyo dushaka. Abasoda bo nta ngorane, habuze umutwe wo hejuru, habuze ubutegetsi. Nicyo gituma tubasaba gutanga imihoho, hanyuma abarundi b'umutima bafise umutima runtu bari hirya no hino bakiyegeranya bagatunganya iby'igihugu, abarundi bakaruhuka umuzigo CNDD-FDD bikoreye imyaka myinshi bararushe, abarundi bararushe. Rero jewe naho mvuga ko ivyo bizotuma igihugu gitera imbere. Intore rero za Ntare Rugamba, izo ntore zirahari no munsi mu Burundi, n'abatari muri URN, kuko turavuga tuti ugwaruko rwa URN n'intore, ariko naho batobabo n'abatari muri URN bose, umuntu wese yiciwe umuntu wese arenganywa, yogomba kaduhambya muri uwo mugambi wo kwitwa intore. Intore ziharanira amahoro n'umutekano n'iterambere. Nta kindi kizogeza Burundi kwiterambere, nta kindi kizoduha igisirikare zimeze nk'intore za Ntare Rugamba, atari ukuvuga ukuri, tugasesa ikinyoma, tugasesa ivyo abakoroni bubatse. Kuko uyu munsi abadede baragowe, bakolonizwa na Tanzania idufitiye ibice bitatu kuri mu bya kane by'Uburundi batwaye, bahawe n'abakoroni. Aho rero bafise ubwo bwoba. Ubu rero abakoroni babo b'abasendede-FDD ntibagomba ko arundi bahanuza nibo, hanyuma abo nabo bakaba ari n'ijisho n'ugutwi w'Ababirigi n'Abafaransa abakoze amabi mu Burundi no muri kano karere. Turiho turiyamiriza, batuboye amaboko imugongo. Linda Barundi, linda muvuge naco muzoba, nakari nta myaka 150 muzomara, uzoramba azomara 115, 120, nta uzorenza 130. Linda abarundi ni murinde, tuvuga ukuri, tugwanye ikinyoma. Ikinyoma kiranyaruka ariko ntigisiga ukuri. Basize bubatse ikinyoma, iki kinyoma twarakimenye, twaragihinyuye. Niyo mpamvu twanditse ibitabo, akahise k'Uburundi kanyegejwe, umugera w'ikinyoma wica. Ivyo ni bitabo byanditswe mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza, wo bikenera arabibona. Hanyuma ukereye kugira icyabaza atwandikire, atubwiye tumusobanurire, kugeza twese abarundi ducika bigisha wo kwamamaza ukuri, turwane n'ikinyoma, tukirandurane n'imizi. Hanyuma twubaka Burundi duhereye ku gacimbiri kugeza ku gihugu. Mugabe igihugu gisuye kuronka Sebarundi, apana perezida. Naho numva ko hagwaye tugomba kuvura.
kuko uyu munsi abasirikare bahari sinumva ingene abasirikare b'u Burundi bashobora kwemera kugurura inzira bacunga imbibe intera hamwe ziratera mu Rwanda nibyumvikana zikaryamira amajanja ku mupaka sindavyumva kubera umva bamaze baramaze gupfa dukeneye nabo kubavura tubaho umuti nahurura iyo uvura hakuwapfa umufatikajinyiko umwa CNDF turayivura abasoza turabavura abagwaye mu mitwe bakire banke ko hagira uja guhungabanya igihugu kibanyi aciye mu Burundi bamubonye babivuge hakiri kare nabo batazobivuga nabazohatera ntibazohashobora kandi abarundi bazovyishura. Apotre Bernard murarangije ntawo biheza iby'abadede iyo umuntu ekavuga amabe akugwa n'abasendedefudede iyo umuntu avuga iby'abasirikare b'u Burundi umengo barasinziriye ntawo biheza reka ngabanirize ngahambe ndarekuguta kuko uwo bivuye wovuga n'amasaha 5 n'iminsi 10 niyo biheza ariko nibikubita gashi bikore mu kwaha bikura inkwaha sije no wahera. Bonfils mwakoze kubona mwatanze umwanya wanyu n'ivyiyumviro vyanyu turabashimiye cyane. Hari akajambo kanyuma mwaba mufise mushikirize. Ego murakoze namwe ndashimiye muri mwareko muremesha kino kiganiro ndashimiye n'abaza kugikurikirana ariko mbwira abasirikare b'abarundi nabo bapolisi bagifisa agatima kuko ndazi ko bariho bagifisa agatima k'ubuntu bagifisa agatima k'ubuntu bagifisa agatima k'ubutwari n'ubushinga ntahe bihe intumbero babona ko ibabereye bahe kazoza abana babo n'abuzukuru babo keza babone ko uyu munsi aho igihugu kiri mu muzimiza kera abo bita intwazangabo nibo baca bahaguruka bakerekana intumbero igihugu kiri gufata. Nibaza ko tutiriwe turagira bamwe bavuga ati ukebura ntumva mara ibinonko reka twibaza ko tutariko dukebura ntumva nibaba ntumva ivyo batazokora abarundi bazovyikorera. Murakoze cyane Apotre Bernard yuko muravuga muti twebwe abarundi turansi ibi umurundi yishwe n'agahinda mu Burundi umwizero wo muhanuyuhe kugira ngo yumve yuko ibintu bishobora guhinduka gasubira kuronka amahoro nawe nk'abandi. Burundi burafise abantu bijunja n'ijambo burafise intore Uburundi burafise abasirikare batari bipfamutima Uburundi burafise abapolisi bitari bipfamutima Uburundi burafise abarundi bijunja n'ijambo babona amabi bakoregwa kandi nabo nyene imbere baryamiye amajanja kuko umwanya n'umwanya birashobora gukunda bihangane bareme nta utanga imana kwihebura sibo baremye abarundi abo basendedefudede abarundi baremwe n'Imana kandi Imana ari bafitiye imigabo n'imigambi myiza irabafise ku mutima niyo ibarinda amabi yose abo bamenja bama babategurira bama bakora kuba bariho ni kubw'Imana sugura CNDD-FDD ni bareme rero iyo Mana ikoresheje abo barundi bagifise umutima abarundi banki kinyoma abarundi banki ubwicanyi bazohaguruka nk'umurundi umwe batabare Uburundi n'abarundi Uburundi bugarukane izina ryabwo bo Burundi bwa Nyaburunga bufise imbibe zibubereye zabwo kandi ibyo bo vyemera bo vyanka ndazi ko catanga kwivugisha ibyo bivugisha bizoba babona nibavyanka bizoba batabona. Imana rero yo yaremye abarundi n'Uburundi iragahezagirwa niyabikora ikoresheje twebwe abarundi tuzonezerwa kandi tuzoyishimira tuyicubahiro. Murakoze cyane ku byumviro byanyu mwatanze. Imana ibahezagire mugira aho muba mwubahwe. Urakoze cyane nawe ugira aho wubahwe na Gahwane. Murakoze cyane namwe. Imana ikuzigame nawe wakoze cyane ku byumviro waduhaye. Murakoze namwe cyane Imana ibazigame kandi bahezagire kubera mwantumiye mukantira iryo teka cyo kuyagira abarundi kuri iyi nsamirizi yanyu. Abatwumvirije bose nabo nyene turabashimiye mugira aho muba mwubahwe.